Turabaha ikaze inshuti bagenzi bakunzi b'ikiganiro Burundi baririmba. Burundi baririmba ari ikiganiro kivuga ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi, aho dutumirira umwe mu bajejwe ivy'iterambere y'umuziki w'u Burundi na cane cane abaririmbyi bataje ngo bihaye ngo bihayagize ngo bavuge ivyo bakoze uheruka canke ivyo bariko barakora canke ivyo bazokora. Oya, aza agacana ibicaniro akaza afise umutwe w'ijambo ico bita theme, akatuyagira kugira ngo mu mpera za kino kiganiro haba abaririmbyi n'abo bantu bose bajejwe iterambere ry'umuziki w'u Burundi tugira ico dukuyemwo mu mpera za kino kiganiro. Kino kiganiro rero tuza kuyagana cane cane kuvyerekeye umwuga w'ubu DJ. Mbega umwuga w'ubu DJ ugenda gute, witwa gute, ukorwa gute, hisungwa iki kugira umuntu atera imbere muri uwo mwuga w'ubu DJ, abigenza gute, niki kintu nisuga ngo awukore neza. Uretse ivyo, umutumire dufise no munsi ni umutumire adasanzwe, ayifatanya n'ubundi buzi butandukanye. Asigari n'umuririmbyi yaririmbye indirimbo ziwe, uretse ko yaririmbye indirimbo ziwe yakoranye n'abandi baririmbye bakamukundira. Umuntu akibaza ati bigenda gute kugira umuntu akorana n'umuririmbyi umwe canke je uza kuri n'umugwi w'abaririmbyi benshi bakamukundira kandi ukabona ivyo bakuyemwo ko ari vyiza kwera ko usanga babinezererewe. Akaba rero atari uwundi ni umu DJ yitwa DJ Philbright, tukaba tumuhaye ikaze muri radio na televiziyo Isanganiro. Turaguhaye ikaze. Urakoze cyane Christian Xavier. Yego, turashimye kubona witavye buri mutumire bwa radio na televiziyo Isanganiro. None ndagiye kuba ndi ngaha tuko turayaga nawe bijanye n'umuziki. Ego, twibaje duti mbega DJ Philbright wo kubaza ubu DJ niki uvuga iki? Ubu DJ ni umwuga aho akazi kawe abara ko gutambisha abantu ukoresheje ubuhinga bwo kumixa. Hama hariyo materiel nyinshi zitandukanye dukoresha, mugabo je kenshi nkunze kuvuga ati ushoboye gutambisha abantu même avec un téléphone nibaza ko c'est un bon début ko mu DJ. Donc mu DJ akazi kacu nako kuryosha imanza z'abantu dukoresheje umuziki, dukoresheje impano yacu. Yes. Bivuye mu jambo DJ. Yes, ku DJ mu majambo yose gisigura disc joker. Bisigura yuko ari umuntu akinisha ama disc. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Aya ça va? Aya ça va? Aya ça va? Monia anapita, kizigenza anapita, mtoto kimwacha wauni watamshika. Mu ntumbero yo kuvuza umuziki atambisha abantu. Akoresheje ama disc, akoresheje ama playlist aba yateguye ari grave kuri ama disc. Ngaho hari à l'époque ya ma disc. Ubu rero byarabaye ibintu biri numérique, sama disc dutona ni juste ama contrôler yimita ijya mouvement ya ma tone disc. Bo buri digital ubonye ntibikiri nka ama disc nyene. Baca bayibona abavyeyi bacu n'abasogokuru bacu, hari ivyo bita 33 tours, 40 tours. Bajya bagira bijya vya kera, uyu mwuga w'ubu DJ ntavyo bakora kwari kuvuza gusa. Baya nawe bari aba DJ nuko ibikoresho bakoresha kiya gihe maybe bitabakundira ko bakora ama maneuver menshi kuri appareil nkuko twe tubikora no munsi kubera ko technology ijya scratch ijya ni art, ni imwe mu art azubwa mbere mu DJ. Ico gihe mu myaka 70 navyo bakora barabikora byaravukanye n'ubu DJ guscratching koze umu DJ bwa mbere na mbere naho kantu kutujede kuduscratch birimwo n'ibitungura ko barashiramo. Nyuma haci yazi ibyo bita amakasete. Yes. Nyuma haza ama CD, haza ama flash, udukoresha ama disque dur externe. Ko iterambere ryagiye raza. Wabikundiye iki? Nabikundiye. Byatanguye nkunda umuziki kubera ko muhira iwacu turabantu dukunda umuziki, wasanga kenshi hariko dufite radio, dufite amakasete, umwe wese yarafise cassette ye préférée, donc wasanga buri gihe umwanya wose haba ariko aravuga umuziki. Donc à partir de là ngoma ndiko ndakunda umuziki ndawukurikirana. Hama mu nyuma ngiye gutangura kwiga ama secondaire niho naca mpitamo section ya informatique. Maze guhitamo informatique
ndatahura informatique ndatahura l'outil ordinateur niki mu nyuma nza gusanga ya passion yanje y'umuziki hariyo ama logiciel amwe yomfasha ku gucrea canke ku mixa canke kuba creatif biciye mu muziki biciye muri passion yanje fise y'umuziki donc vyavuye kuri passion yo gukunda umuziki mu nyuma amashuri nize ya informatique acarafasha kumenya ama logiciel yo gukoreshamo yo kuvuzamo umuziki canke yo gutretamo umuziki à partir de là maze guhuza passion yanje n'ivyigwa ego hari umuntu ashobora kwiyumvira ati none sikuvuza umuziki n'ibindi ufise imiziki igezweho ikunzwe ukora ata uwo muntu yumvira gutyo nawe mutandukaniye aho dutandukaniye nuko jewe iyo ndonsa akazi ko iyo bampaye akazi ko kuvugiza umuziki abantu ndavyitegurira par exemple ndabanza nkabaza ati mbega ngiye kuvugiza umuziki bande ndawuvugiriza he bigenda gute umuziki novuza dufate nk'ubantumiye dufate par exemple bantumiye muri presidence si umuziki novuza ndi muri boîte uravyumva nawe ibintu biba bitandukanye ego ndiga nkamenya ati anye audience fise ni guhera kuri 20 gushika kuri 45 nkacamenya rero n'umuziki uri adapté kuri audience fise donc aho dutandukanye rero je n'uwundi muntu yokoresha telefone bisanzwe ya nuko wewe atazi kuvuza indirimbo ziri approprié hama aussi sukuzivuza gusa hariho na technique yo kuzimixa uburyo nza kuzimixamo nza kuzikurikiranya hari indirimbo iza kwinjira mu mwanya utayitezeko hari indirimbo wibagiye nza kukwibutsa muri uwo mwanya donc nakazi kiwa ndicara nkategura hambave gutegura hariho na skills mfise canke ubumenyi mfise bumfasha ku execute neza akazi kanje urashaka kuri abantu kavuga ati harageze ko ndabaruhurira ego reka tuje muri slow canke bari muri mood ya bien reka tugume tuko turatamba igisirimba byose nyene birakunda ko hataragira ko ubaruhurira ego kavuga ati reka sidaburuhishe cyane sange n'abaruhije n'abamazi ego hari n'igihe usanga ari nko mu rubanza ugasanga umuntu aravuza ijambo ugaca nawe usanga hari akaririmbo kari hafi kagufasha kuca umwakompanya muri iryo jambo biraryoha naho nyene niko yakomba navyitegura nko nakubwiye mbanzi neza ati aho ngiye gukorera hakenewe iki niki ndavyitwaramo kunuko nuko ibishobora gushika ugasanga urashizemo indirimbo umuntu cyari bari batatu badakunda bakaza bakubwira ati ego birashika iyo bishitse nkuko kenshi twege ntituvuze umuziki twiryohere twebwe nkuko bakunze kuvuga two dukorera mu bubare hama mu bubare nabavuga ngo le client est roi urumva icyo ukora uragerageza gusatisfeza benshi bashoboka ntiwo satisfeza umuntu umwe ku gatwe kiwe ntibikunda biragoye ariko icyo ushobora gukora ucuharanira gutambisha benshi bashoboka kuko nubwo aza kukubwira ko bataryohewe hari abandi ijana bariko baratamba kameme nawe urumva ko abari wafite ikibazo ku ruhande abashaka ibyiwe wenyene mugabo umaze ko watambishije abantu ijana akaba umwe ataryohewe bo uragerageza nawe kumuryohera uko ushoboye utarinze konona ushobora guhangwa n'uwo muntu ngo akubuze no kumirwa neza kiretse nimba ari wenyene urubanza niba bazakundira birakuze gushika buranabibona ukabona umuntu vraiment yashishwe mugabo ugasanga n'umwe ari umwe nta kundi kandi rero ugaca usanga nk'uyonye niyo ndirimbo yiwe ugasanga yaguhoye indirimbo imwe gusa izindi yabonye ko biryoshe n'abandi batamvye ariko we hariho indirimbo yiwe akunda atarumva ugaca usanga rero nk'iyo ndirimbo yiwe bivaye na rythme uriko dufate ndiko mvuza techno ugasanga ashaka salsa nanje muri art yanje ndamixa ni art si ibintu mpfa si pause play no hariho technique inyuma hariho ama règle nkurikiza mu kazi kanje hari ikintu bita BPM ni rythme indirimbo igirako hariho BPM zinyaruka hari nzigenda bukebuke par exemple zuke zigenda bukebuke hama afrobeat imwe y'aba Nigeria iranyaruka so bisigura ko ndiko ndavuza nka afrobeat ukajuza kunsaba zuki yes hari ukuntu nye bica byita dynamique ya mix ndiko ndakora donc mba nkeneye yuko unyizera je nk'umu DJ niba wampaye akazi umbwira ati kora wowe ivyo ubona bibereye uryohera abantu bose birashobora no gushika ukabona umuntu ukamuidentify ukavuga uti uriya muntu ndazi cakora ego ukamwita ego hariho nk'igihe ahantu hambere je nkunze kugira challenge ni mu ma diplome mariage basi vyopfuma kubera mariage hari indirimbo zi specifique muga muri diplome hari gihe usanga umuvyeyi yatumiye bagenzi we sivyo bo murungano ugwaruka nawe wagize diplome yatumiye abo bangana kaje usanga imiziki yawo y'abantu babiri ntaho bihuriye
donc du coup jewe mu rubanza rwa diplôme nteza kwiyaranja parce que déjà umuvyeyi niwe yandishe pour commencer c'est mon diplôme yandishe donc nteza kwiyaranja umuvyeyi n'abagenzi we babanze baryoherwe ego hama mu nyuma nkaca nibuka nawe ko hari n'ugwaruka nabo nyene hari indirimbo zabo nabo nyene nkabibuka nkazibashiramo nuko murabyumvise rero nshuti bagenzi bakunzi bakiro kiganiro Uburundi buraririmba ngira n'ubwa mbere dukora kuvyerekeye mu DJ mwumvise ko mu DJ atari umuntu apfa kuvanga imiziki naho tutabajije mu DJ cyo bisigura mu Kirundi mwe mwatoyiriki kuvanga imiziki. Alors iyi terme yo kuvuga ngo umuvangavanzi w'imiziki twige nturayaccepta cyane ariko pour l'instant dukoresha ubu DJ ni mu DJ ara DJ ego turacarondera mwumvise uko avuga ati sugupfa gukorokera ubu ufise impano ubu ufise ukubikunda icyo yitwa passion yatubwiye ko yayifise akiri umwana bica bihurirana n'ivyigwa yize bituma akora ivyo akunze hanyuma kandi igikorwa ngere gikorwa aragitegura imbere uko ubwo butumira abafise amashitse akamenya urubanza arimwo imiziki ntisafate ku rubanza akamenya wamuhaye akazi akaraba n'abantu bahari byo bakunda benshi ati nta ukundwa na bose birashobora gushika umwe nta bihimuka mugabo araraba muri rusange bigenda hanyuma iyo arose nakaje ko kuryohera uwo muntu umwe arashobora gucisha amakanya ati reka namusororera karibu karyoshe biki mwumvise ko ivyo DJ ngira ravye tuzobigaruka ko mu bindi mu kindi kiganiro ciyaguye naho uvuga ngo abimara umwanya n'umuti wa kiro kiganiro Uburundi baririmba Phil Byte twamuhisemo ngo aze mu kiro kiganiro kubera ko afite identité nininya afise impano nyinshi ivyo ubu DJ bivuye aho ni n'umuririmbyi kenshi bakoze kuvuga ngo abana ngo bamesha makuru bari bakwiye kuba yinze abandi bakwiye kuba bamesha makuru ngumva ngo baravanga mugabo twarabonye mu gifaransa bavuga ngo utaya sa place ta place ufise uwundi muco nk'umuririmbyi kandi bakubahiramo tutaranavuga n'ingene urongora abandi wowe nk'umuririmbyi navyo naho nyene byatanguye gute wabyinjiye mu gute Monia napita, zigenza napita, mtoto kimwacha, wauni watamshika. Kuririmba rero ni ibintu vyagiye kuza mu nyuma. Vyagiye kuza mu nyuma ikintu cyaje kudeclencha iyo talent yo kuririmba ni écriture. Kubera ku ishuri aho nize baratwankuraje cyane mu bintu vya baratwankuraje twege kwiyepanwisa mu passion yacu. C'est-à-dire yuko nimba ukunda umuziki nimba udashoboye kuririmba basi gira effort umenye kwandika. Donc harabaho ico kintu rero ntangura kuzandandika hari ama club ya slam niyo yamfashe kuzarandika nkamenya texte mezuku hariyo introduction hariyo développement hariyo na conclusion. Donc à partir de là ngiye kumza n'indirimo sanga naho nyene bigiye kumera nkuko hariho introduction muri rimwe akora ugasanga maybe ikoze muri verse ya mbere igitero ca mbere agakora introduction hama development ikaza maybe mu gitero ca kabiri conclusion ikaza muri gitero ca gatatu ariko igitero ca gatatu twaragihebye hari kera. Donc byavuye kuri écriture kwandika hama a force yo kumviriza umuziki cyane nibaza yuko na jewe nagiye kusha nsanga mfise iyo mpano niyo kuririmba ntavyo nari nzi ko ndayifise nagiye kubimenya mu nyuma a force yo kumviriza ko ubu DJ bwaramfashije ku developer oreille musicale yanje. Turazi ko haro n'abandi nk'ubaheruka gutwarisana n'abandi yaheruka yitwa DJ Fernando. Yes yatuyagiye uko yes ubu DJ bwaramfashije ku developer oreille musicale yanje kuko a force yo kumviriza indirimbo nyinshi zitandukanye yes uramenya ati muziki mu bisanzwe de manière générale uko guku umeze uko. Donc hariyo kuwutahura maze kubitahura hariyo no kubigerageza rero ko bishoboka cyane bigerageza. Indirimbo ya mbere nakoze ni indirimbo twakoranye n'abahungu twabana muri quartier icyo gihe twaba mu Kajaga yari indirimbo ntigeze imenyekana cyane indirimbo twakoze twiryohere twayikoze kwa Koli hari kera cyane mu nyuma indirimbo officiel navuga ko natanguriye ko indirimbo twakoranye na B-Face muri 2018 indirimbo yitwa Oloha niyo ndirimbo ya mbere jewe nakoze mu nyuma B-Face yamaze no gutera imbere akugirira icizere. Yes B-Face rero nakunzi wiwe B-Face n'umuntu akunda gukora cyane arakora cyane n'umuntu n'umunyamwete cyane. Sasa rero ikintu cyabaye nahujwe nawe umugenzi mu producer Trick on the Beat niwe yadukoreye indirimbo niwe yaduhuje twahuriye nyine kuri studio nimba ntihenze uwo munsi nyine duhura kuri studio je nari maze igihe ubu DJ maze kugira izina maze gutahura ibintu
bikenyere vy'umwuga wanje narumva umengo nkeneye kongera ko kandi kantu niwe naca ndamubwira ati je burya nako ndiyumvira ko nanje nogerageza gukora indirimbo kuko ndibuka twe nk'aba DJ hari ikintu batwagiriza ko tutavuze indirimbo z'abarinzi biwacu muga natwe ikintu twaca tubishura cyari uko nabo badakora indirimbo zitambika barakora indirimbo ziryoshe nivyo ariko ntibakora indirimbo biyumviye ubutambiro biyumviriye boîte ivyo mwe mukenera cyane exactement donc cani jewe idée yo kuririmba iciza ivuye ngaha nti je nk'umu DJ reka rero ngerageze basi nkwaye n'umuririmbyi voilà nivyo naciye nkora ndabimuproposa yavyemeye ko yaragize intango nini canke yavyemeye ko ari umuntu akurikirana umuziki kandi afise kubona ikintu gifise potentiel donc yarabibonye ndabimusigurira aho nyene direct abarabitahuye wanashima mu nyuma niwe yabaye umuntu aguma anyibutsa ati wowe warambwiye akazi nuko niwe yagumya pushinga mu nyuma rero turabikora bigenda neza indirimbo irakunda cyane abantu batavuga ati rero tukurabere yakazi nuko yakurikiye naciye nkora yitwa Twimare ni indirimbo nakoranye ni indirimbo iri mu mudiho wa hip hop indirimbo nakoranye n'aba rapper Fabilove nkorana na Kingorongoro hamwe n'uwitwa Pim wayikoze mu producer yitwa X Factor niyo ndirimbo naciye nkurikiza ni nayo nashoboye gukorera amasanamu ku yambere sinayikorera amasanamu gwibirondegwa kare mu rugamba nk'umusirikare batakaza umwanya twe tukarondera inoti abaniga ntitugotwa mu ikorosa twimare 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 abaniga ntitugotwa mu ikorosa rero cyo tugiraho nk'umujya w'igisahira twabivuze mu gutanga ntangamara ya kino kiganiro yuko uretse impano y'ubu DJ niyo mpano yo kuririmba impano rero irengeye izo zose kuri jewe kuri wewe yumvira kuri wewe kuri bati wari we n'umuntu amaze gukora ibyo abandi batarashika kungira nta muntu arashobora mu giswahili gukusanya abaririmbyi benshi kandi bakaza ukabona ko baranezerewe ibyo barimo ibintu byo gupfa kumara urubanza sizo gutanako guheza urubanza uretse ingene baririmba n'ingoga nyinshi no mu masanamu cyo bita clip video urabona ko banezerewe urabona ko mengo n'abantu bakuranye bavukanye bagize adusigurira ingene bigenda kugira umuntu ahuze imitima abantu kujya n'ibintu bigoye muri cyane muri kino gihe cyane ico kibazo umbajije ni kibazo n'abantu benshi bahora bambaza mu minsi yeze ati wowe bigenza gute kugira ngo ushobore gukora n'abandi mugakorana neza bigatoka kujya bitoka honnêtement je nshira imbere passion yanje iyo ndi kumwe n'abartiste bagenzanje n'abanyamwuga bagenzanje mva je nshira imbere passion ishize imbere passion n'abandi ico kintu kirabatusha kuko twe kiduhuza avant tout niyo passion y'ivyo dukora donc ukoreye kuri passion ugafatira kuri passion bica byoroha hama usa rero naca kintu cyo kubaha umuntu kumwubahiriza ivyo agusabye ivyo asaba kuko ari nk'urinzi aba par exemple nk'umurinzi akubwira ati je shobora kurikodinga muri studio ndi kumwe n'abandi baririnzi benshi nk'uyo onye uramwubaza ukamubwira ati jewe kugira mbe ndi à l'aise ndirimbe neza indirimbo yawe ibintu mfasha muri studio nzobe ndi kumwe na producer gusa je rero cangerageza gukora uko abinsabye kugira ngo twumve nimba arivyo koko bimufasha kugira ngo atange ikintu ciza après hariho nashaka ikintu cyo kuvuga ati okay kwizera mugenzi wawe two turakorana twese dufite capacité zimwe ariko ndakwizeye yuko tuzakora ikintu ciza nkakwizera nawe nanje ukanyizera tumaze kwizerana rero ibintu bica biba naturel hama ukaca bituma na produit dukora indirimbo dukoze iza ifise aho kantu kuko harimo kumvikana complicité voilà none bigenda gute kugira ngo ucagure mukorana mu bandi alors avant nije nabahitamwe kubera ko nari nkeneye d'abord guprouver ko ndabishoboye ariko mu nyuma nabo nyine baratahuye ati uyu DJ Philbite arafise ikintu yodufasha arafise akantu yo kongeramo kabijya mu ndirimbo yanje wanashima bazambwiye ati nta bintu byinshi dukeneye kukugoza wowe gira ka kantu kumubigira ntituzi ukuntu bayibona donc au début nije nabarondera bivaye na hariyo nk'indirimbo wasanga nk'ubujewe producer arankoreye nk'umudiho nkawumviriza kubera ko bimwe nakubwira byuko oreille musicale yanje yamaze gukura kubera kumviriza cyane umuziki umudiho nkawumviriza ngati uyu mudiho
wobera Kingorongoro wobera naka kubera ndi umuntu akurikirana umuziki cyane ndazi ibisohoka ndazi bishasha buri gihe mbanze iti naka hari nabo twakoranye wasanga dukoranye ibintu nawe nyine atazi ko ashoboye kubera ko je nabimubonyemwo hakiri kare nk'umu DJ kuri experience yanjye ati wewe naho wibanira ibi ukora urashobora kurenza ya niho nagiye kuri rero tuvansanga mfise n'itara yo kuba umu producteur exactement umuntu abonwa n'uwundi ya ego bigusaba intango nini kugira ubishike ko rero bo bisaba kwihangana cyane gukorana n'aba artiste bisaba kwihangana cyane ego hari igihe udutelefone twitabe bisaba kwihangana bisaba kuba patient hama aussi nkuko nabivuze bisaba kubahiriza mugenzi wawe uko asanzwe akora naho nimisha ikibazo nakubajije bavuze intango aho rero by'ukuri ntakubeshe ni Imana gusa ibikora kuri urwo ruhande jewe mfa gushika gusa muri studio mfa kuba mva hariho volonté buri gihe iyo ufise volonté yo gukora ikintu ukagishiramwe inguvu birakunda birakunda ko kenshi wara nk'ubu kenshi hari nk'aba artiste usanga akubwiye ati jewe ngo ndafise impano ngo nta buryo mfise bwo kuja kuririmba ngati none nimba ufise impano y'ikinyemeza ko ufise iyo mpano basi ifu mundungikira nk'akawudu uri kuraririmba canke ifu muja muri studio bafuma gukora ibya fake mugabo unyereke ati nagize effort ico nico kintu ca mbere gituma numva nshaka gukora n'umu artiste usumba aho ndaguma yicara arindire ko ibintu byose vyikora ntivyikora ntivyizana ni volonté yavuga ati amafaranga rero ukuntu bigenda wana nkuko twama tubivuga umuntu ayigwa n'uwundi wowe urashaka ufise iyo volonté wicara n'abagenzi ukababwira ati je burya je ndumumengo ndashoboye kuririmba hari abaza kuguca intege bien sûr hari n'abaza kukwankuraje hari nabo usanga maybe yarakumvise kuko kuri umuntu azi kuririmba nubwo yorengana agashanto n'akantu uramwumva ati ya quelque chose donc ugasanga hari umugenzi yakubonye agati muta je nta 500,000 fise guha ya studio ngandashaka guha 50,000 ibaza umuntu muri budget yiwe izaye gukora akuyemo 50,000 gira guhe wewe ko nawe utocushiramwe effort exactement donc rero kuri iyo côté ni question ya volonté d'abord kubishaka ukabigira abantu ukabigaragaza je nk'ubu ndaguhaye akarorero kera nkiri muto Amiri Pro ntavyo yibuka je nahora aho niga hari hafi ya studio ya Amiri Pro so je rero muri yari kuri Big Sam Record mu Buyenzi je niga kuri Komibu kera urabibona hajya kujya mbere mu Buyenzi yes donc hajya hano yakorera je turi muri pause ku ishuri ntagenda gutera mu artiste iyo yani wegeze kumbaza igihe kiraho ndazi ntavyo yibuka yigeze kumbaza ati none wowe uraririmba ko namanda kubona ngaha ngati wapi je ndagihehwa nicaye mu artiste processus ya création ndumva birangyohera antoka ntavyo baba bibuka ko nari nkiri muto cyane ya ndamaze kugira Amiri mu gasinaza akavyibuka ya yo yawe ntitujya tubonana tukiri muri ivyo byo gukorera hamwe hari gihe bizoshika iyo ndirimbo zigashika kure ya bintu vy'amadroit marabivuga nava ico rero honnêtement au début tugitangura ntitwari bwatahura umuziki dans sa globalité hariho amaspe amwe mu muziki tutaha importance notamment ibintu za droit d'auteur ibintu bijanye n'amategeko y'umuziki ariko twabikora nyene mu gufashanya by'ubugenzi mu nyuma ubu aho tugeze ubu twese turi conseil ico kintu sinovuga ngo turavyandika sinokubesha ico dukora niki turafise wana kuri ama platform digital iyo kwa uploading indirimbo yawe uratanga credit ku muntu wese yagize cyakora mu ndirimbo c'est-à-dire yuko nimba indirimbo harimo umuntu yavugijemwo inanga urandika ati no nanga yavuye kwa naka hama ajya ama platform digital aragira ico bita go splitting ama royalties nico twita n'umusaruro wa droit d'auteur niko twowita donc du coup uwo maze gushira kuri platform iyo ndirimbo ukamentioninga umuntu wese ico yakoze mu ndirimbo hageze ko rero amafaranga yinjira zige platform nyene inzo zice zigabura c'est-à-dire ko hariyo part yiwanje izi wanje part yiwawe izi wawe ego ira splitting ego ubu antoka je niko nkora birakunda ego ejo indirimbo ni yashika muri etage ni kavyaza umusaruro munini nya ibizo guteranya na bene wanje aho rero
haca hazana ca kintu c'uko abantu nyene birashika nazibana zidakomana amahembe mwashobora kuba mufise kontra mwaravuganye mugabo après hagiyemo nk'iyo iyo aspect yuko indirimbo yabaye international yabaye big ugaca usanga aciye ashaka ibirenze ivyo mwavuganye muri filime twaba tubona abantu bagiye gutera ibanga kugira ibintu tuze ngo muzoce muja kwiba bagenda bakumvikana bagaprotejana baronka nka 10 miliyari $10 cyangwa ngo gucanamwe bagera ahantu mwese bagabo yari nka batanu bari gukwiga bakade mwakabona mengo yibwe asaka rero urayibona asatari kaca kajambo ariko ubundi birapanze uraguza twiyumvire ko mwamaze kuvyumvira ego afisi yaba niyaje abatisi bari professionnel bose barabikora ubu twibutsa ko rakurikira radio na televiziyo isanga turi mu kiganiro Burundi buraririmba turi kumwe na DJ Phil Byte ariko aratuganira ku vyerekeye by'ubu DJ twayivuze mufise ivy'uburirimbyi na cyane cyane uwo muririmbyi ahuza n'abaririmbyi benshi agashobora kugira ikiyaga cyari gicaniro agashobora guhuza imitima ati ndabuba ndabakunda ndabizera bakabibona nkanabona ivyo imana yabahaye bo bataba barabona kubera ko je namamvuze indirimbo zabo nkumva icyo bashoboye akibakaburira bigaca bituma banyizera naje nkabizera tukizerana tugakora igikorwa kidushikana ku ntambwe umwe wese bugira bari kuvuga ngo ubwicumi bugirwe abacumi nibyo agetsebwo ivyo bintu nta murundi akunda umuziki w'u Burundi atabizi yuko DJ Phil Byte yo imana yayimuhaye kandi yagize ikintu kinininya amarira kino gihugu twama twamonye imanza zitandukanye udahamagaye jewe Runtown DJs yes cyangwa ucamagara ya groupe ko aririmba uwo musi mukuru ntuba wabaye kabisa ni ibintu twese tumaze kumenya uretse ivyo rero jewe ndamuzi twigeze kuyagiye kimwe araciye imyaka ariko arambwira ati nsavye je kuko imana harakantu ufise kavuga ikirundi arazi ko savye akunda kantu mugabo rero ejo bundi twuva kubise mona kananga abatama bari ingegeje biranka ko bihangana kajya kantu ukavuga jewe abantu benshi ntavyo bazi je navukiye Bujumbura nkurira ruguru iyo mvuze gukurira ruguru ni ruguru nyene hama ruguru naho ahantu twagiye turaba jewe antoka nkiri muto wasanga buri gihe habaye amaseremoni harabaho ico kintu cyo kuririmba cyo gutamba cyo kuryohe ego tureke n'imanza zo turazi ko dusanzwe tuvyina hari wasanga nko tugiye nko mu murima tugiye mu murima kurima bon je sinarima ntabwo narinzi mugana narahekeza nyine nk'abavyeyi kasanga nk'ubu unye harabaye akantu keza umuvyeyi aragabiye nk'abarimyi bamufashije kurima harabagabiye bimwe mu byo twasaruwe mukazobona batanguye gutamba ivyo bintu byose byarankorako bakigina nkabona none nta muziki uhari by the way nta muziki akihaya canke nakuvuga gute akivugwa mugabiyo ego ikintu rero je cangyohera n'ukuntu bashobora gukrea ambiance bakoresheje rythme ata ndirimbo ikiravuga ata bafri hari rythme rero rythme niyo ingida mu gukora umuziki donc ivyo zose rero vyagiye birankundisha umuziki aho simvuze ingoma bazwi ingoma ahi wacu zivuzwa hose umwanya wose bona nagerageje kwiga mugabo bintu kwa amazi naciye nza kuvuza ingoma mu bindi buryo mu DJ donc ivyo zose rero aho naciye uko nakuze uko narezwe byarankundishije imico n'akaranga hama rero maze gukura maze kugira ama recherche yanje ndamenya ati la culture bimeze uko la tradition bigenda uko ndamenya bimwe mu bikenewe ndumva ko ari ibintu nkeneye kuvaloriza ndumva ko ari ibintu nkeneye kwintegra muri art yanje mu byo nkora kugira ngo ngiri kugira ni demarque na wa murapere wo muri state kugira ni demarque na wa muntu aririmba dancehall w'i Jamaica simvuze ko ari bibi ni juste ko ni ivyiwiwe nanje nkeneye ivyiwanje nkeneye kumwemeza ku vyiwanje niyo naho havuye iyo susi yo kuza ndashiramo ako kantu aho gatushe k'ikirundi yuko uretse ko yavuze umuziki kizungu niki atibagiye ivyo yabayemo akiri mu mwana muto kugira ngo bimuhe akaranga kiwe cyangwa identite yiwe. Kenguruka dushimira uwatuboreje, kenguruka dushimira uwaduhaye urukanywa, kenguruka dushimira uwaduterekeye, kenguruka dushimira uwaduhaye urugwagwa. Iyegereze, 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 iyegereze.
turi mu mpera za kino kiganiro duheze tuzuye tubona umengo utangiye kwiyumvira amakungu cyane ego mu mwanya wa mbere muri kariyeri yanjye navuga nti reka je mbanze nkore menyekane muhira ngire fan base ikwiriye muhira kuko na mu analyse yanjye nagize ma recherche nagize nasanze abaririmbyi bateye imbere bose babanje kwanza gufatisha muhiri wabo kuko nubwo uja hariya mu makungu guserukira igihugu still ijya force uzi yuko hariho igihugu kigushigikiye kiri inyuma yawe biraguha izindi nguvu. Bavuga yuko abanyamahanga iyo ikibazo cyambira bakubaza ati wanyu byifashe utemewe iwanyu baca gushibirira hariya. Ikintu cya mbere rero nakoze nko ndakubwira cyabaye d'abord gukora kugira amenyekane ngaha mu Burundi abantu bamenye ibikorwa byacu yaba ku ruhande rwo kuririmba yaba ku ruhande rw'ubu DJ hama après ikintu cyose urazi nko bavuga mu gifaransa tout ce qui n'évolue pas évolue à l'échec. Donc évolution yanje ndayibona ari kwagura imbibe ibi bintu dukora nga itushe uyu muziki w'iwacu kano karanga ico nifuza gushikako nuko amakungu yose amenya ko dufise impano mu Burundi kandi ko dufise ukuntu dukora umuziki bitandukanye n'abandi. Ico ni kibazo ciza cyane honnêtement nibaza ko nzokora les deux. Hari abandi bantu bafise profile nk'iwawe basanzwe ari aba DJ n'abaririmbyi ufisemo identifiamo uzi ahandi hanze ego hariho aba DJ namye ndabira ko bamwe bambera karorero hariho bakora byose ko ari bibiri bakagira abo DJ bakubwira bakanaririmba au niveau international sindaronka ukora les deux nkuko kwiwanje za Jamaica byarakunda ubu sinzi bakibikora gose mugabo les années 80 90 barabikora. Alors Jamaica bo batanguye umuririmbyi banamwitana bo batanguye bafise iyo culture y'ubu DJ umu DJ yaranaririmba bo bo niko byari bimeze tu vois niko bimeze babita ba selector so bararirimba bitandukanye natwe ngaha twavuze umuziki gusa bo ni culture zitandukanye mugabo de manière générale jewe sinigeze mbona sindabona undi muririmbyi ari kuri niveau yo hejuru akora les deux abonzi abona agenda ndafata nk'icitegererezo ni bamwe bakora just ubu DJ ni DJ Khaled n'uwitwa DJ Snake wo mu Bufaransa. Yes abandi nabo n'abaririmbyi nyene bisanzwe bajya twakuze twumva ba Harkeli ba Asher ba Rick Ross n'abandi no munsi ni ba Diamond no munsi ni ba Shake ni ba Wizkid donc nabo nyine bagenda baranyispira. Yes hari ikintu tumaze tuko turarangiza mwaranakoranye n'intatana twakoranye n'amagaba. Yes amagaba muri kwa gukorana nabo nyene bamaze imisi nabo nyene barafashe imbere yiwawe bagukora indirimbo mu kiyano twakoze na Rose na Madame Rose bigenda ko ushaka kugira ico bimaze bijya bintu byaranjoheye cyane kubera non seulement ugwaruka gubu uko bimvira gukora umuziki kama muziki w'iwacu mais en même temps tuko turarondera no bufasha kubakura mbere kuko urabona umuririmbyi kazi nka Roza experience afise ni ibintu byinshi cyane yo kwigisha papo y'ibintu bya icyo nshigikiye nuko twabana dukorana twese dufashanye kuri uyu muziki wacu iyi sound y'ikirundi abato n'abakuze dushize ingufu hamwe jena nkuko ubizi nkorana n'abaririmbyi benshi muri abaririmbyi rero je si nta numwe nkumira yaba banduta imyaka yaba bonduta yaba banduta je nkorana na bose no mbona ahuye n'igikorwa ashaka gukora hama osi afise nawe iyo volonté yo gupusa ibintu bikashika kure agati gateretswe n'Imana ntigahenukwa n'umuyaga adije feel by me kumwe na emidata vuba mwitega ibikorwa byinshi nakoranye n'abaririmbyi benshi batandukanye bo ngaho iwacu n'abandi bo hanze. Ego nitwogereyo tavuze twabuze ibitsibo aheruka kushika n'imyaka abamukurikira umuriyoni n'ama views ku ndirimbo nakoze. Yes wiyumva gutugabira ndishimye cyane ndaryohewe cyane I'm very proud kangire ko nshimira rero n'abako baradukurikirana baba barafashije kuronka ayo ma views ndabashimire cyane ko byose nibo babikoze n'ubwa mbere bimbaye byahora biba ku bandi wanashima no ku bandi ubu byarabaye ibintu bisanzwe. Ego cyane ni ibintu nishimiye cyane ni ibintu binyongeye izindi nguvu zo gukora kurusha uko nahora nkora. Abapakistani barimo ntabarimwo pe ntabarimwo ni ibintu biri real naco gituma byanatebye kuko iyo nza gushiramo abapakistani n'abahindi zari kunyaruka zari kunyaruka cyane. Bijya ni strategie mu zindi
ni strategie mu zindi kubera ababikora nabo nyine numva n'amafaranga basohora sinibaza ko bosohora amafaranga uko nyine ata target bafite inyuma yo kuyagaruza ni strategie mu zindi kuko ushobora kuvuga ati hari abahera à la fin hari n'abahera au début nimba bahereye à la fin ni strategie yabo barafite impamvu baba babikoze. La petite folle à récupérer kanura gumuraba imbere murabizi nitwe bambere agila na kizigenza mama oya go down low go down low go down low go mama go down low go down low go down low go mama oya ntavyo gushavura oya ntavyo gushavurirana twazanywe no kuryoherwa twazanywe no kukanyokurama muri piste nikolesere niwitinye nimburyohewe navya pressure ni pole pole naho nye n'inzu andembeje la petite folle à récupérer kanura gumuraba imbere murabizi nitwe bambere agila na kizigenza mama oya go down low go down low go down low go mama. Okay, hanyuma hajya mu Burundi gira ntabarinzi 30 barabishika 20 ubu turacari bake bamaze gukwiza iyo 20 ntibarakwira ni kaga cercle nyene isigura ko n'ibindi bikorwa uzokora bizoshaka kuzogira iyo ntambwe yindi nkeneye yuko ibikorwa byose nkora biza birusha ivyo nakoze ava hari abaturisha bakagira bagashiramo ayo marobo akabikora hari intambamyi biba birimo ego biragira impambamye ku makonte yabo ko aya ma platform dukoresha ma réseaux sociaux za YouTube n'izindi zirafise amategeko azigenga umva rero iyo ugiye mu nzo kuboosta mu bintu bidatomoye usanga algorithme zirafise ukuntu zidetecta ama fraude itoye fraude rero uri kurameta en danger konte yawe kuko avertissement zitatu ya kane ikiguruka wapana kukorora na chaîne barafise kuyugara ego na mariske turarangije kino kiganiro Philbert nikiye kintu woshikiriza savye Mungu asabe umuzi kubasabye atabaje nk'ikibazo ikintu noshikiriza reka ni adresse ku bavyeyi hari abavyeyi benshi usanga bafite abana bafite impano mugago asanga ntibabemerera ko babijamwe ibintu zo kuririmba cyangwa gucapa peu importe nagira ndabamenyeshe yuko jewe abavyeyi banje ikintu bamfashije nuko ntibambuje gukora ibi by'imiziki muga bansavye ko nogerageza nka ku mashuri nkabanza nkiga donc rero nagira nsaba abavyeyi bose bako baradukurikirana abana banyu niba bafite impano yo gukora kuririmba kwa actinga canke iki mu bibakundire kuko uno munsi aho isi igeze avec la technologie yamoye yo kwinjiza amafaranga biciye mu byo dukora mu mpano zacu si bimwe vya kera wasanga bigoye nyene ugasanga umuririmbyi nuko abayeho ntibitahuritse ariko uno munsi turafite ama platform hari abantu binjiza 1000 c'amayero ku kwezi hari abantu binjiza amajana 5 y'amayero ku kwezi biciye mu ma platform yabo so nagira rero atani bitera amagizi ego no kuvunira akagoherera abavyeyi mumenye yuko abana banyu bafite impano maybe mwobahatira ishuri ntibahagarika amashuri mugabo n'ikintu c'impano cyabo mubashigikire kuko vraiment sino kubesha umwana yashigikiwe afite impano ari abana benshi bafite impano mugabo babihebye kubera ko abantu umenga umuvyeyi ntavyerekwa ivyakora urashije uretse n'ivyerekwa no kwizigirwa wabaye n'umesha makuru uvuga ko iyo mpano yawe niyo yagutumiwe n'umesha makuru ego bijanye n'ivyo by'imiziki vy'iwawe ego ico kintu ndagihaga nashaka kucensista ko cyane kubera ndazi ya quel point je nk'umu artiste gushigikwa n'umuvyeyi wawe birarutwa nuko ushikwa n'isi yose iyo umuvyeyi wawe akubwiye ati je suis derrière toi cyane so ntimubabanirira abana akuvunira ni problem ntimubanirira abana banyu mureke bakore uwo muziki DJ Philbert yararongoye DJ Philbert aracyari umusore nangi nimero ziwe za telefone tanga nimero yanje nzomufashije cyane yuko atari uri hafi amaze kumukwega bisiga akirondeza uzopfe gutumira isanganiro gusa nzobatumira cyane turagushimireyo cyane kuri ibintu byinshi twize mwumvise ubwira uwo mu DJ ibyo bikenerwa mwumvise kandi ko kugira uwo muririmbyi bizanana mwumvise kugira ngo uje imbere y'abandi baririmbyi utereke intango bayisome ko atanu uburyo bwinshi ukoresheje kugira ngo mere nk'ubagura ariko hari ikintu cyitwa ubwizigirwa ukunda abo muri kumwe bakagukundira ukabereka icubahiro bafitiye ico
kigira gisumba ibindi ni naco ca mbere catumye tukwimba duhagira ati mbiguriya muntu erega kugira twari ikiganiro tubanza kuyaga ko ibintu yabishitseko akabijya nakagasabiko yakoresheje ntakandi atari urukundo ntakandi atari kwizera aho bikorana reka rero tukwifurize ko ivyo kurakora n'ivyo kurategura vyogenda neza gusuma uko babirose isanganiro rero iragushigikiye ni wakora ibindi bikorwa twaba tugutumira mukaza mu bikorwa isanganiro lancement canke ivyo isanganiro award mame mu tubone akaje gushimira mu mwihariko twizere neza ko nibizokurikira musanga uzoba hafi bien sûr rero tugarukirije ngaha nsavye umuhungu asavye umuzi ko asavye afatwe na DJ Philbert Babediti ciao ciao